wasambana ugataha mu kabare wasambana ugataha kwa so mwese muri indaya deje umaze kuryamana utaraja kumugabura indaya gusambana biba icyaha bivanye n'ingene ubikora nimba utarubizi nabikubwiye n'inzira ubikora none wowe unyita indaya nkande kandi tutaryamanye cyangwa utamfatanya umuntu uca unyita indaya nkande kubera umusanze mu kabare nca nitwa indaya abantu batagira indero no kubaburira indero nyene bisigure yuko nakoresha umwatandiragiye Yes guys, uyu mudemu n'umutitokezi gisura nk'inzoga burya hajya wewe oya none burya butazigira kweri hajya wewe ntago nuba wacomye basi na gato oya riga bijya nabwo biva ngo nuko ubunywa inzoga oya n'ibintu biba biri mu maraso n'ibintu kurana ya ariko sha ndazi neza abadukurikirana bamaze kumukurikirana kuri TikTok yiwe mutubwire vraiment wabamuzi mutubwire muri commentaire Jisha umubonye kuri TikTok ntushobora kwiyumvira ko yoba yacomye na kidogo oya Jesse sinywe biyayura muto ego reka twibandanyirize Jisha nararavye ikiganiro cyo gukorana nakoresha umwanya urataye indero vraiment wabonetse nk'uvuga atagira indero umugabo nk'uyu kamwubahuka witonde nawe ntwavu bigira oya amajambo uvuga ningo uri muri babademu vraiment bo muri twa desi yesuwe Jisha unyitonde warikiye basi igeno nakiraba none narakiravye nyene basije nabivutse ariko basi tuvugisha gikora cyane harimo ikinyabufura ntubigiremwo mu mporero utekane uvuga ibikura bijya ubireke nukuri ntawe utane nawe bademu bakora muri twa desi usanga donc ukusa n'ibisa n'amajambo uvuga basi nabo mu tubare twa desi bameze gute kujya warifashe imbere yakoresha umwanya uvugisha kuri nawe abadukurikirana nabitubwiye oya abantu batagira indero no kubaburira indero nyene bisigure yuko nakoresha umwatandiragiye ahantu birananiye kuhatahura kubera yuko umugabo w'abandi ndubaha ivyo bireke no si ubizanye bireke rero uvuga ivyakuzanye ureke kwinjira mu vy'abandi nawe ariko rero burya Jembe ndafise umugenzi ariko ararondera umuntu akora mu kabare ndabona amenye nzaba ndaguha ako kazi kuko namenye ngo urabishoboye none mu kabare rese akazi mu kabare sakazi nashakazi mugabo hari akabari ko kubera ora mumbwira we gusa nimbaga hari amaze gukorera apfa ko bampaye amahera ico dufana n'amafaranga hari ikindi oya we gusa dufa kumvikana agashahara isigaye kuko abakiriya babandi babusanga akabari kadafite kwinjira mu bakiriya kubera nyine erega abakiriya bareka kwinjira mu kabari bivanye n'ukuntu mubafata ati rero wo kwimanganya abakiriya babayagisha mu bwitonzi mu kinyabufura ya mugabo nabonye nta kinyabufura kigihari sinzi ko wapfa bishobora cyane bishobora waramaze kumbona ngiye ndiko ndatembera hanze ingene ngenda ameze kandi wasanga uri ntore bibara ejo hari umufana yamfoteye muri ville ngaho oya yaciye yabwira ati ngo kubera iki nguri mwibarabara ubutekanye bibaze je ndatekanye imbere y'abantu kabisa nawe bakubona nk'umuntu mwiza ariko nyene sinzi ibintu biba byagufasha ari ya erega kirazira gukomplika ubuzima okay yes reka twibandanyirize rero Jessie kugira ngo ntidutire bakadukurikirana oya sinzi ko umaze kubona bajya umaze kwihweza imibereho y'abajya abakobwa bakora mu bubari yego niyo mpamvu nakugeranije nawe kuko nabonye mengo ufise akanosiyo gatoya kuba njye mbere nako ndibaza ko kuba nakoze mu kabari wanashimye bivanye n'ukuntu nakubonye muri kirya kiganiro mbaza ndakwishura ikibazo cyose ndakaba turakinyishura yego yes abantu bakora mu kabari rero bakunze kuvuga ko atandero bagira bakunze kuvuga ko ari indaya Jean dufatiye nk'ujya kuntu usanga ugiye kwakira umukiriya yakwigurira ko ugasanga nyine no gusa hahiye bon niko abantu babitahura buriya abantu bafise nta muntu afise ibitekerezo bisa n'ivy'uwundi abantu bose kandi ntibiyumvira kumwe ndibaza warize nta bantu biga hoteleri uzi ego none bajya nyine urumva ko baba barabizi kandi bafise n'akantu k'abanyabufura nyine rega n'ibijya nyene
gukora mu kabare ntabwo bisigura ngo uri indaya bivanye nuko tubabona baba bambaye ukuntu bitwara. Abadakora mu kabare nta birirwa baraca ngahanye bagenda bari gusa mu mabisi bakora mu kabare, nabakora uburaya bagatakwa base na ba nyina bakora mu kabare. Erega ntabwo bisigura ngo kuba ukora mu kabare ngo uri indaya, bijya ubikora kubera ubishaka, nta muntu aguhata kubikora, uwo ari we wese bijya n'umuntu akora. Ariko umenye yuko mu bari hari abantu batandukanye, so abagabo b'abantu, abasore cyangwa sometimes abashiri b'abandi. Umva rero uko uwo mwanya umva neza kandi ibintu bisanzwe. None umuha umwanya gute mu gihe atawe gusabye? Wowe uridombotsa ukagenda kumwicara iruhande. Erega umuntu aje yicaye mu kabare abaje kurya amafaranga yiwe. Uramwakira ukamuha ivyo akeneye, hama ahejeje kurya amafaranga yiwe agataha. Donc mu byakeneye nawe buri no ivyo nkeneye je simba ndi kuri comptoir, simba ndi ndani. Ivyo akeneye yinjira bibona inzoga, imivinyu, ibiki, none jewe mba ndiyo hariya. Kubera yuko bavuze ntimbo mu gihe babagusabye ko mwokwicarana mukaganira, donc ibyo gusabye byose bimuha. No, ntubuze ibintu ashaka kukubwira, kandi sinavuze ngo ibyo gusabye byose urabimuha mu gihe ubukeneye nawe. Yego. Ababimuha nabo donc ababikora muri ubwo buryo niyo ubona unenze n'abandi, ababikora nabo bimeze gute? Urumva ababikora novuga niko kazi kabo kandi karabatunze, nabo nyene ntaho bacira urubanza. Kuko urazi ko ubu gusaba akazi mu gisagara biragoye. Rero kirya kintu cyose ubona kivamwo amafaranga, ikintu cyose ubona kiguha amafaranga, n'akazi ntuzokigaye. Ubu wowe woronka umugabo w'abandi akwitaho kubera guha amahera, wo kwemera kujana nawe kubera yuko uvuga ati biraguha amahera? Apana ngo umugabo w'abandi, urabizi yuko abagabo buno munsi ntawe ukugira ngo ufise umwana. Baraza bakakuresharesha bakugira, ntawe ukugira ko afise umugore, arakuresharesha uburyo bwose bushoboka, akaguhenda uburyo bwose bishoboka, mpaka ibintu bigiye ku murongo. Yego. None wowe ubwawe bajya abakobwa bakora mu kabari babona gute basi? Abakobwa bakora mu kabare kuko hari ubwoko bubiri, sinzi ko umaze kubibona. Hari abo mbona numva kuri 11 mu Kamenge. Voilà. Urumva nabo mu Kamenge nyene kuri 11. Je nta rubanza je ncira abantu bakora mu kabare. Ko gukora mu kabare nagusubiyemwo n'akazi. Bahembwa amafaranga. Yego. Rero bivanye n'ukuntu abantu bagiye barabifata bagombye kubigira kubishiramo izindi business zabo, baca babibona nabi. Yego. Mu bisanzwe je akabare bavuze akabare nako kunyweramwo inzoga, urose udufaranga, ingunya inzoga. Hama hoteli nayo niyo kwakira ingenzi. Umuntu ashobora kuba avuye ahantu arushe, bukamwirirako, arashobora kuvuga ati reka ndaba ahantu nduhukira. Yego. Nuko rero abantu bashatse kubizanamwo iyindi business idasa n'ivyo bintu. Voilà. Yes, kuri ico kintu uvuze, umuntu ashaka kuvuga ati je ngiye kuruhukira ahantu runaka, akanarenza akanasaba ati ndakeneye umuntu yomba hafi, genre ijoro tworimarana. Rero ndashaka kumenya ni gute wotandukanye, ni gute twohuza abantu babiri, uyu muntu kanamwita indaya hamwe n'umuntu akora mu kabari, twobahuza gute? Wobahuza gute? Erega iyo ugiye kurima isuka urayitwarira, ntuja gutira isuka. Bivuze iki? Bivuze yuko rero n'uwo muntu yumvise yarushe, byanse ko iyo ataha bwamwiriyeko agashaka kuza aho hantu, uba ufise amanimero muri telefone yawe, uba ufise abagenzi, telefona muri abo hama baze murarana. None byo kora gutandukanya abantu babiri, umuntu akora mu kabari n'indaya. Gute? Indaya ni wa muntu aheba akakwironderera mu ncamake, akakubwira ati jewe n'ukuri naho vyoba bitanu nkakujya nkora numva ngo kuri 11 mu Kamenge ni sawa. Urumva? Iyo ni indaya. Bitandukanye rero no kuza kuresha umuntu. Donc nk'ubu nkawe uba kwa papa na mama wawe, ntumbwire kuri vierge mukimbwira kujya rero bakureheje bigakunda. Niko rero n'abandi bigenda kujya bakureshereshe bigakunda mpaka bakabugukura, niko n'abandi bigenda. Umva ko bitandukanye neza, ndabibona ndakuravye mu maso. Donc wowe ukoresha amaso amwe muyera, bisikuye ko nawe ariko byagenze. 6e sens. Okay. Jose byenda kwiginda ubabarire, bisikuye ko nawe ariko byagenze, ariyo mpamvu bivuze. Jewe nawe uri vierge. Sinokubwira ngo yego canke oya. Kubera ibyo wabinyemeza wewe? Nasi nakubwiye ko ndabibona, no jewe ubibonera he? Nyine nawe kubijya nyine wabibonye niko nandi nabibonye. Gute rero ushaka kwemeza umuntu ngo ndi vierge canke uri vierge? Nariko ndagusigurira
nariko ndagutandukaniriza indaya n'iyitari indaya. Waciye unyemeza ati ntumbwire ko wowe uri Vivienne. Nariko ndatanga akarorero ntagira kuri wowe nyene. No washaka ndagatangire kuri wowe nyene turiko turabona. Okay, reka naje ndakihereko. Ndakitangireko. Je nkumva kwa papa. Mfise umusheri. Urumva? Mvuye kuryamana nawe turabonanye nawe nciye nta kwa papa. Hama hakaba hari uwundi mukobwa nawe dufatari ngaha muri ville, umuntu wese arenganye aca mukwiga ati jewe n'ukuri ndagusavye iki niki. Urumva ko ivyo bintu bitandukanye. Mugabo bose ni indaya. Wasambana ugataha mu kabare, wasambana ugataha kwa so, mwese muri indaya. Deje umaze kuryamana utaraja ku mugabo indaya. Umuntu wese amaze guhuza ibitsina ataraja ku mugabo indaya. Ubu ndagutahuye. Ubu nimba nawe kuko bivuga ngo utanga nkawe. Kwanza pana ngo uja ku mugabo. Umuntu wese amaze guhura n'abahungu barenze umwe, uwo ni indaya. Nubwo yoba yaragiye ku mugabo. Nubwo yoba yaragiye ku mugabo canke akiri iwabo. Ni indaya. Rero ntituzoze turajija abantu tubacira urubanza wowe uri indaya ngo ni kubera nakakora mu kabare. Afise impamvu ari haje. Kandi yarabonye ko ariho muronderera ubuzima. Bon, je ndaza abagenzi benshi bakora mu kabare bafise abana. Maze kuyaga nabo benshi gose. Kandi babikuye muri ako kabare nyene. No, baje mu kabare ari uko bafise abana. No kuvuga ngo baramuteye inda umusore kujya baduhenda abasore bari kibabubona. Aramubesha mutera inda, umwana aramwihakanye, umwana arabuzi yaje wabo baramwirukanye, aciye amusigara ugura amusigiye mama wiwe, ashanza kuronderera uwo mwana. Eske niyize bamutesheje ishuri. Yoca aza gusaba akazi hehe? Ahariho bose barashaka kwamo. No ndiko ndakubaza, usivye akazi ko mu nzu yokora, ngira kandi kazi yokora. Bisigure ko yaba mama bose bita abafiyeme bose akazi boronka muri no Burundi dufite ngaha nako kuja gukora mu kabari. Apana bose. Ndiko mvuga nk'abantu bo ruguru. Bamaze kukwirukana ako kaya ntuhituronka amahera yo kuja gupangira. Ndiyumvira ati mbega ndabigenze gute? Mu kabare ugiye kuhakura ukora ubaho, ushaka ukora ubaho canke ugakora utaha, bivana wowe nivyo ushaka. Ukora ubaho nta muntu akurihisha kuko uri ku kazi uri gukora akazi. Wowe ico mufana no gukorera akazi n'umubosi. Aha tomborera naha baravuga ati kubera tanzu ndiko ndariha kugira ndonderera umwana, reka nitonde nkora akazi mbe ngaha nifate runtu kugira ngo ndonke ingene ndonderera umwana. Hama ejo niyaronka uburyo bwo kuva aho hantu azohava. Hari ikintu nimviriye gatoya ndimbabarire. Uvuze ngo umuntu yoba yaratwaye inda akavyara bwatinye kumberera abana banje umwana we wanje. Bisigure ko nihagira ko amaze kuba karaba yaravyaye yarabikoze byarabaye. Nihagira umuntu amubwira ati okay jewe rero nakunze kumonyakiriye nifuza ko nyakira no mu bundi buryo. Ategereza kuvyemera ko yakabaye. None muri ico gihe urumva yuko agumana yawe niyo kumukiriya iro kwitwa umukozi bisanzwe. Bon, nakubwiye rega ivyo ubikora kubera uko ubishaka. Nta muntu aguhatamwe ngo ubikore. Hari abantu bahuza ibitsina kugira ngo baronke amafaranga. Mugabo mukwiye kubatahura, je sinobacira urubanza nabikubwiye. Kuko biragoye gufata umuntu araje ntakuzi, arakuye 50,000 ngo ufise ikibazo ngo ndakugabiye. Ibihumbi 100 mu mufuko ngo ndakugabiye. Urabona je kuva nkura gushika ngane uko. Jewe uko nyene umbona. Nta muntu arangabira ibihumbi 10. Ushobora gutwenga mugabo kubera ufise umwanya. Nta muntu aragutorera. Nta muntu arangabira 10,000. Je bigano gihe ndagutorera 10,000. Urakoze. Kandi ahandise yeze rero ndakugomora utayamaye. Ndakugomora. None uwo mugisha wawe ntakarakwere yo kuwa mbere kwitwa ko natoreye. Urakoze vraiment ndagushimiye. Urumva wowe no musurara ku mbuga zanje zose rero weho. Sajyamu. Urumva? Rero mpamvu babikora ashobora kuvuga ati rero nimba uwo mugabo aje akampa 50,000 arashobora kuca avuga ati ego ndavyemeye bivanye n'ubuzima ababayemo. Aravuga ati 30,000 ndabirongikiye wa mwana nanje ndarya 20. Urumva ngaho nta ruhombo ruba ruri. Kandi n'Imana irabona ko ari kabikora kugira ngo yibeshe. Musige ko bitaca bibicaha. Gusambana bibicaha bivanye n'ingene ubikora, nimba utarubizi nabikubwiye n'inzira ubikora. Twinsigurira tero binsigura kuko watubwiye ngo umukobwa umaze kuryamana n'abahungu bari ngabane yitwa indaya. Ni gute Imana ishobora gutaruta ikintu uvuga ngo birasiguritse ngo ndiko ndonderera umwana unabuze ngene mbangwe tugende kuryamana n'umugabo wawe. None
burya inzara reka ndakubaza aha inzara yo kucegeza neza ikakwica n'umwana mukaja gusegereza mw'ibarabara yego ufise ico kintu urabwira Imana ati Mana jewe biranse vraiment kombaho kandi sinoguma nyerera n'umwana kandi Mana umwana wanje namusize ruguru ntari donc ariko abaho nabi ibi bintu ndabikoze umbabarire kandi ndabikoze kubera ko nkeneye amafaranga iki ni cyaci kigira nkana ugikoze ukizi kari icaha ya ubikoze ubizi n'incumura mbizi nibigira nkana rega nabaje baba muhira bacumura babizi nkaya nibigira nkana je ndafise abagenzi benshi bon bafise abana kandi babi wabo hari igihe uvyarira iwanyu ugatombora umwana akaguma iwanyu nawe ukaguma iwanyu baravugana n'abantu duhurira nandakubaza umuhungu akubwiye ngo duhurira aha bagiye kugira ico kintu wewe sakazi akubwiye ngo nsanga kwanaka ngo kuri aka kabari ngo tuyage mama mugiye kuyaga ibiki hari igihe mama mugiye kwaga ibyunga cyangwa kayaganye iby'iwanyu by'urukundo ibiki none by'urukundo babiyagira mu kabari babihagira ushobora kuza muhira ati sheri ngo muhira tuyage nimba umfitiye gahunda utanjanye mu kabari cyangwa utanjanye muri ghetto baca binyavya muri ghetto rero ukaca utaha no kwa so wawe ngo uvuye kuraba mugenzi wawe umukobwa canke ngo nivyo muvuye ngo uvuye muri kuru hari ubusambanyi burenze ubwo gusambana ugataha kwa so nta busambanyi burenze ubwo nanje rero niyo mpamvu ndakubwiye nti sigurira ukuntu ikicaha Imana yocemera ngo nuko wasize umwana ngo ariko arayerera ngo nawe ngo uriko urayerera ikicaha ukijustifia gute Imana nyene nawe nyene iraraba ikavuga ati bya muntu kwera ararusha rero Imana imaze kubona ko atakundi wobigenza izoguha akazi none ntibuyize wocu ugenda kudepoza hehe basi ugira abagore reka ubuzi buragoye yego none wocuja nk'ubu nkaje ndakubaza sinize ubu rero noca ngenda kwikorera iyarara kandi urabona uko nzi harabaho kumesa abantu baragenda kumesera abantu kugira ngo baronke natwe nimba ntazi kumesa ubu ko je ntazi kumesa ninde kumesera je baramese ubu rero nzoca nja kumesera nanje abandi kugira bampa amahera ubuzima burigishaje ni ukuri kw'Imana basi wotuma usaba umuntu ugamusaba agatahe ka 20 ukadandaza udutomati mugiye ngo kuryamana n'umuntu mugabo naho kugira ivyo bibe no kuba ufise inzu yiwawe none ndafise aho uba gashahu ivyo bintu ucuza kuri kote hamuvuye kubidandaza kuri kote ucutaha he none oya aiga deja ubuzima burigisha cyane kandi naramira barabara ubu jewe ndakubwira ati jewe ndafise ingorane shaka umwe 10,000 canke 20,000 nje kurangura ivyema canke imyumbati ndi kudandaza mw'ibarabara ya 10,000 nzana 5 canke 1,000 simbura inyungu ninabika ku kwezi akanyungukira ntibizondutira kugenda kuryamana n'umugabo w'abandi n'umuhungu w'abandi kugira ngo nk'amahera bien sûr ndavyumva none uko kwezi uzomara uri kuradandaza ivyo biyoba uzokumara uri kutaha kwande ntara mw'ibarabara hari n'amazi y'amahanga mw'ibarabara barakwirukana urabizi canke we nta makuru uraba nta mbuga ukurikirana ingene abana babakubita ngaho wowe barabirukana ariko ni ubuzima none nk'umukobwa nka jewe norara mu kabare bambe norara mw'ibarabara gute kubera uri mwiza ariko sinsa n'ubukene uri kurandaba muga ndakenye mugabo ntabwo nsa ariko urashaka gukubitika ukavuga ati jewe burya nubwo hoba ngira ngo dufate nk'ahega bashahari bana nk'amavire ko haba ari ahantu nyine mugamitse ukuntu jewe ndafuma ndarajya ahantu mugabo kameme ntago wagowe atamuzi nimwe ufise kwambara ubu naho naje nsuku babonye ndaye mw'ibarabara ntibashobora kubona yuko ndaye mw'ibarabara kandi abantu baza kurengana baza kubona ko umengo ndi mu yindi gahunda voilà ntushobora no kubwira umuntu ngo burya rero mufasha ngo nk'igimiye ngo nabuze ahantu nivyo kuba kandi ikindi naco ntiwoja gusaba indaro kuko biragoye guha indaro umuntu utazi nkaje ngiye nko gusaba indaro abantu bavuga ati yo ni daimoni canke bivanye n'ukuzi ntibuvuga vraiment ko mfise ikibazo ngo ngiye gusaba indaro ahantu ngo bampe indaro kandi naho boyiguhana amakenga yego nkaho uri umukobwa avuga ko ugiye gutwara umugabo w'abandi reka tugaruke muri topic yacu rero Disya hariho ababosi reka tugaruke ku babosi noneho bakoresha b'abakobwa bari kubita indaya bari kubita amazina atandukanye boburije abakozi babo bakababwira nti burya umukiriya niyaza umukiriya ni nk'umukwe muze mumufate neza ibyo mumusaba byose mukababwira ijambo nko kuryamana n'abakiriya baje ntiyagusaba ko muryamana vuba upa utegereza navyo tuzobita ngo tubifate gutyo
Nakubwiye ati rega umubose arakubwira amategeko akakubwira ati kunuka abikubwiye wowe urinze uvyemera kuko nawe uba wabishatse none ubu jewe ikintu ndashatse woza kumfata ku nguvu ngo ndashatse unyirukanye ubuzisi bwinshi ngaha wotandukanya gute indaya n'umuntu akora mu bubari kuko ndetse baguha amategeko tumukiriya niyagusaba ibi n'ibi n'ibi utegeza kubimukorera none wowe arinze avyemera aba yamaze kumenya turiya ari boss yambwiye ko iki n'ibi n'ibi umukiriya wiwe ntazokwemera kubaho naje kwinjira mu kabari ngagenda uko mu gihe boss ambwiye yuko niyo yabikenera nzobimufasha none wowe unyita indaya nkande kandi tutaryamanye cyangwa utamfatanya umuntu uca unyita indaya nkande kubera umusanze mu kabari nca nitwa indaya ndiko ndagusigurira nakubwiye ikibazo c'ababosi umubosi yakubwiye ukuntu akubwiye ati bitegeza kugenda uko kandi nawe uravyemeye nigute wabwiye ko umuntu atitwa indaya mu gihe utavyemeye mu gihe bavuga ati okay izo mangaje ntegeza kubikora kubera yuko nabisabwe na boss nigute umuntu tomita indaya none boss agusaba gute kuryamana n'abantu ubwo nawe ucumukura ahubwo uwo mwitwarire n'umwicaye none boss niwe aca gutegeka ntumva ko ari umuhimbiraho niwe aca gutegeka kuja kuryamana n'abantu erega ivyo ubikora kubera ko ubishaka nabigusubiriyemo ivyo naho boguha itegeko ryo kubikora utavyibishatse cyangwa uvyumviremo ivy'ukuri navuze reko babishatse bakavyemera umva wabishatse ukubikora urabikora mugabo hari nabo nabonye babigira umwuga sisa kandi sinabihari mugabo kizere kuca umucira urubanza ngo ni ndaye uko abafise impamvu babikora kugira ngo abeho iyo mpamvu nga ntisobanutse niba nico ndiko ndakuzanamwo nisobanutse gute navyo wumva nico ushaka nsigurire uriko ubikora mu kugira ubeho wewe uriko ntuzi ingwara zo guhorana nazo ntuzi ibyo uzohora nazo kugira ngo ushaka kuko byakononera ubuzima upfuye kuvyemera ngo nuko wavyaye nuko kamaze kuba nawe rero basireka ndaguhaka igikorwa uzutembere mu bubare bwose babaze ibibazo bafise n'impamvu bari mu kabare hama nibakubwira uzoca ufata ugire koperative y'abo bantu bose bahurize hamwe baha igikorwa bakora basi kugira bave mu kabare kubera numva umenga ivyo ndiko ndakubwira nturiko uravyumva uze wubake ikigo baso bashiremo babwira ati jewe mwese ndabazanye ngaha nkeneye tinkeneye twige ukuntu twiteza imbere twese hamwe turi kumwe twese birashoboka hawe uzoba ubafashije basi ndumva yuko wabaye porte parole w'aba bantu uriko urabavugira vyimbitse kabisa niyo mpamvu niho ndavuga nti burya wowe urashobora kuba waranabikoze kuko ntabwo bivuga utabizi ndaguha akarorero mfise umugenzi aheruka no kwitoza muri Miss Burundi aba bahetse yakora mu kabari yava kuri universite akaca aza mu kabari ku kazi akaca ataha yarafise umuhiri wawe ni wabo bari babizi yuko afise ako kazi urumva yava kwishura agashikira kuri ako kazi agakora akaca yitahira urumva rero nakubwiye yuko abantu bamaze kwishiramwo ububare nabi kuva je ndagutera inkuru je nakuze ko ntazi ko umuntu ashobora gukura impuzu imbere y'uwundi sinavyumvishe sinumva ko binashoboka none nabimenye gute sinabimenye kubera abantu rero nivyo bintu by'ubusambanyi vyagiye birazanwa n'abantu bagenda baravuga ngo kunuku nuku twabimenye kubera abantu ubundi umwana yifitiye umutima ntuha amajambo kubera uba ukora mu kabare ntuha agaciro amajambo abantu bavuga reka bavuge wowe ni wowe uzi ikiri ku mutima we wawe ni wowe wiyizi ntabwo ari ujya azoza kukumenya mureka avuge none yungukiye nturarupfuye reka kwita indaya ntaco bigutwaye niba uzi ko ivyo bintu uko kutabirimwo ihorere wigereza aho hamubareke basare bavuge uti nta muntu udakiza uretse uwo kuroga ndashaka rero ubwire akajambo ka nyuma nk'agasunika rugi bano bantu bita bano bakobwa bakora mu bubare ko babita nk'indaya kugira ngo waberetse deja nk'akajambo ka nyuma rero aba bantu bita muri societe jensi niho biba ubabwira nk'iki jewe ikintu nobabwira abantu cane cane bariko baradukurikirana neza cane ikintu ndabasavye bareke kuza barajija barya abantu umuntu dabo mutarayaga ntushobora kumucira urubanza ngo ni indaya n'ubu uzi umutima we hari n'igihe uyaga n'umuntu hajya ukamubaza sita kubera ko ukora ngaho ubona ari umukobwa mwiza aho nyene ukaza ubona araturitse ararira urumva aba afise ibikomere bituma ari ngaho hantu afise impamvu afise ibintu vyinshi bituma ari aho hantu rero ubonye uwo mukobwa mubaze kubera kuri ngaha hantu ufise ikibazo nyabaki ukaba ubona ko hari ico womufasha ha kuvuga ayo majambo mabi
ateye isoni mufashe basave ngaho hantu hamureke kwirirwa uravuga amajambo mabi ateye isoni ico nico nosaba abantu. Reka ndagushimire cyane rero ku impanuro uhaye bano bantu ko dukurikirana bo kuri Akamo TV, ndibaza bakumvise neza, bumvise iyo bari kuraza abantu babona bano bakobwa bakora mu kabari kitaye abandi mazina Gisa yabwiye nyine mukwiye kuyikora kugira ngo mwegere mubaze canke umwereke icyo yokora kugira ngo ave muri iyo nzira neza cyane. Ndagushimiye cyane rero Gisa, ndongera nshimira ko dukurikirana buno babasaba ko mukomeza kubana natwe muri mu bindi biganiro bikurikira. Ndazi neza ko Gisa atari bwa nyuma mubonye kuri Akamo TV, sinzi ko bitwemereye. Oya jenda umukunzi wa Akamo TV bazoguma bambona neza cyane. Urakoze cyane rero, ndabashimiye muri rusangi, naho utaha murakoze.